Janine mvuka mu Kayanza umuntu atinye gutaganzwa narinje ngo bamfashishe poroteze ubumuga kuva aho buzi yaheze imyaka 5 vyaje nyene vyizanye yego hama ndakugwaye rero uku kuguru kuranka gukira baravamwo rero barakugegera ubuzima twagiye turahura nabwo narabonye yuko bitanyorohera nkuko nyene je nari nsanzwe mfise ukundi kuguru ari ikintu nase yasanga cahindutse kubera mu vyo nkora sinasubiye kubangukirwa nkuko nahora nkora kugira nyene bikunde nagiye kwa dogiteri iwacu ndabimwiganira ko nyene bimeze hanyuma rero ngiye rero arabimfashamwo ahejeje rero kubimfashamwo rero yaciye andungikira uyu muvyeyi wo ngaha n'ukuri yakimfashishije Imana imuhezagire imuhe umugisha mwinshi ize yamwe Imana n'ukuri pe imwuzurize ku ntuzenya kuvyo abwiza kuko sinoronka ukuntu nshima sinoronka ukuntu nkenguruka kuvyiza Imana kugira Imana nyene kubitangaza Imana inkoreye n'ukuri pe Imana imuhezagire nari nagerageje kubera baca banca amahera menshi bitari bukunde ko ndayaronka ndagerageza uburyo bwose biranka aho handi nabo bari banciye 360. Hanyuma rero none ashinza kwiganira rero umuvyeyi wacu uyu mudogiteri dufise ubu hanyuma acambwira ati rindira turabe ko nyene bizogenda nivyakunda Imana izobikoze ikintu ca mbere noherako ukuri yamane uyu mutima ukuri umutima yakoze kuko Imana imuhezagire